Imana Jean Bosco nkaba nkora muri domaine ya scripture. Muri domaine ya scripture naho nkora muri bois no kubumba poteri no kubumba mu isima mu byuma ceramique no kubumba mu mpapuro papier mâché. Akaba ari akazi mazemo imyaka myinshi. Nagatanguye hejeje amashuri ya mbere ko je sinabyigiye mu Burundi, nabyigiye hanze, nabyigiye mu Rwanda. Aba nize amashuri 8 atangura hamanca niga na métier imyaka 3. Tugiye twiga ishuri bita serayi. Ndio mu Burundi ubu biga iryo shuri bita ekofo, niko byari bimeze. Mu myuga nakunze cyane gose scripture narayikunze kuko yanshikana mu madomene menshi, kandi yatuma mpura n'abandi bartiste benshi gusombya n'iyindi myuga. Ko mu myuga twiga kubaka, tukiga kubaza mu mbaho n'indi myuga isanzwe nko guteka n'ibindi, ariko je nahisemo kubandanya scripture ko yatuma mbonana n'abantu benshi. Rero iyi scripture hariho abantu benshi ukuntu bayita, bamwe bakavuga ngo tugenegene, ubundi akavuga bumva uko ubwo byiyumvira niko bivuga. Ariko twebwe no mu mategeko duheruka gutora azogenga abanyamyuga Igitega ku mugwa mukuru wa politiki, bavuze ko ari ubuhinga mvabwenge buvuye buciye mu buhinyanyizo. Fata igiti ukagikuramo umuntu, ngabona ko atari ikintu coroshe. Kimvira nk'impapuro zo mu biro ukazikuramo igishusho kizogurishwa amafaranga, umuntu akagikunda, si ibintu byoroshye. Gufata ibumba ribumba inkono ukaribumbamo ikintu umuntu akagikunda, si ibintu byoroshye. Gufata isima n'ibyuma ukabumba, akarorero bamaze kubaka amamonima menshi hagati mu majaride y'abantu bafise ubushobozi cankwe mu gihugu, bamaze kubumbamo amamonima. Rero ico twosaba cyane nuko leta ikwiye kubishiramo ingufu, kabiha agaciro. Kubw'ibyo rero ico twariko ndavuga nuko mu byo nkora naberetse ko nkora mu mpapuro, nkora mu biti, nkakora no mu ibumba, nkakora no mu isima. Ndabereka n'amaevre ndiko ndakora. Nk'akarorero nk'ifise urabona ko yavuye mu rupapuro nayiberetse, aho abandi bafata impapuro bakaziturira, jewe zituriye ndababara cane. Mu bikorwa bya minsi yose nyene naka kazi nkora, akandi kazi jewe nkora nako kamwe atumye mbaho nibeshejeho n'umuryango wanje. Nkaba ndabimazemo imyaka irenga 26 ndiko ndabikora. Agaciro ka mbere kuko ntuno batahuza ibyo dukora, cyambere nuko babanza kubikunda. Aka nakazi udashobora gukora udakunda. Gasiko no kwishura umwana adakunda ishuri ntamenye. Kigira kabiri niteka ku gihugu. Abantu benshi bariga bakabura akazi gukora, cyangwa bagahiza amashuri basanga nta kazi bafise. Hariho n'abatize
nka twebwe ahantu twabaye wasanga n'ubutiza bikora kuko yari nka sosiyete wasanga mu mihana y'abantu ariko kazi bakora. Fate nk'akarorero abantu abajisha usanga ari abantu benshi cyangwa bagira ibintu byo gushona impuzu usanga ari benshi. Hajya umwuga ukundura ukurikirana uko bari barawukora ukagenda ubikurikirana, kandi uko bikurikirana bagiye bariko barabikora niko baguma guhanza ijisho. Iyo babonye ko bikunda cyane ubwo bati bakakwiyegereza kugira urabafasha. Rero kuco no hanura rero nkuko ubimbajije, umwuga ni ikintu n'akazi keza cyane gose kuko nsakazi usega n'akazi ukora ari ukitunga. Kandi kenshi nuko batabitahura imyuga myinshi kenshi yinjiriza leta nuko batabibona benshi. Koje nshoboye gusohora igicapo canje kikaja habona, ukiguze nta muntu akigura agenda n'amaguru. Benshi bigora bagenda mu ndege baba hanze y'ibihugu, n'abarundi bacu bamaze gutera imbere. Iminsi yose aciye ku kibuga cy'indege ateza gusigarisha n'amafaranga na make. Kuvuga je mu butunzi bw'ubundi musanzwe mu gifaransa niho babivuga neza, batwita ba operateur économique. Kuko urumva mu gihugu hari nk'abantu barenga 5,000 basohora ibintu bizoriha amadolari, naho yo amadolari 5 cyangwa 3. Urumva ko ku munsi haba hinjiye amafaranga menshi. Ariko ibyo leta bamwe bakora muri leta nkaho cyane nk'ababishinzwe bajya twita abadeje, abakonseye critirere nta gaciro babiha cyane. Turabona nk'akarorero n'ubwo ni nk'aba bantu bose ubona bari ngaha, nta n'umwe yigeze atuma ubundi ngo genda ukore. Bonyine nibo bavyuka mu gatondo bavuga ati ngiye gukora akazi kanje, ni umurimo mwitumo kandi winjiriza igihugu. Uguharuka cyane ico leta rikwiye gukora mu bintu byerekeranye na education cyari gikwiye kubikigwa bakabyiga mu ishuri kujya umwana atangura umwaka wa mbere yiga, hakabaho n'akanya ko gushira mu gisata ca ara uko bahurira muri iryo shuri rya ETS bakunze bakagutangurana nabyo. Abanyamahanga babikunda kubera ni kigo bashize mu bindi byigwa bikomeye mu gihugu, atangura icarico. Ndi rero ibyo tugaruka ko nuko muri yare uko akura abibona asumbiriza kubikunda cyane gose. Nufata nk'akarorero nta muntu adakunda yankagushariza, kandi ibintu byose dukora birabanezera abantu. Dukora ibintu byinshi utanezerwa n'ibyo kubaza biciye mu kubaza cyangwa kubumba, aranezerwa n'ibyo kwambara mu ijosi, aranezerwa no kurira mu nkoko, kubona ibicapo bicapye ku marangi. Urabona ko dukora ibintu byinshi ngaha muri muzefu. Numva rero ni ikigwa cobaho kikigishwa nk'uko ibindi byigwa ibiharuro, igifaransa kujya bakiga nabyo bakabyiga. Biranatuma wenyene amashuri yo yahejeje aca yorienta mu kwiga ibyo bintu, ukaba ariko kazi. Nk'akarorero nongo turafise abantu bahejeje amakaminuza ngaha kandi batize icyo gisata ca ariko bari ku kazi bakora, kandi n'akazi ka leta birirwa bararonde. Afise abantu benshi bamwe bari mu makoperative, abandi bari mu mashirahamwe, abandi bari muri za chambre azashaza. Urumva ko igikorwa kibishije abantu benshi mu buryo butaboneka. Hajya bibayemo ikigwa mu muntu zenya mu mashure kuva bagitangura amashuri bakabyiga gusumbiriza kubikunda. None hari ubona inka iri kwirarisha ahantu ku gasozi yayiragiye, yayibona mu gicapo iri muhiraka yanka ko inywera. Hari uko nkakurira mu nkoko kandi azi yuko ibiko ubutsima bukaguma bushushe. Urumva ikintu no kugitahura bakabibigisha cyane bakabigira umurimo mwituma, bakayibatembereza mu bibanza bikorera ibyo bintu nka kujya amashuri bamwe ngahe Bujumbura, abo bagira amavisite bakaza ngaha muri musée vivant nayibonye, bakabereka akaranga k'igihugu. Ha festival heruka kuba umwaka uheze yari yateguwe n'umukuru w'igihugu, ngira ababibonye barabonye ko yaritayeho akaranga cyane gose, kandi yarashoboye kubona n'abartiste benshi bo mu gihugu cyose. Nkazijya nk'ayo mafestival yagiye abandanye niyo azotuma abartiste n'abartisan baboneka mu gihugu cyane,
n'abandi babihurumbire cyane gose. Ikindi kigira kabiri, uza kuyishima cyane gose naho ubaye, abana babona ukuntu bikora n'akazi n'akamaro bikomare. None maze gutunga umuduga babona ko nawe ukuye muri ibyo bintu, nawe uca ubihurumbira kugira ibitunga. Naguze itongo nkarikuramwo ako kazi, nawe uca ubihurumbira kugira ibitunga. Nico kizotuma mu gihugu ibyo bintu babikunda cyane, kandi bashoboye kubifata nk'ama bakabikunda. Ni ibintu biteza imbere igihugu cyane, ni ibintu bigabanya ubushomeri mu gihugu, ni ibintu bituma abantu batembera isi borohewe kandi bitabagoye, batarinze kuja kugora imiryango n'ababyeyi n'ubuzi n'amaweneje ngo ariko basaba akazi. Umutwaro weneje wenyine arakwigoma akagutwara bitewe nuko mwavuganye mu korohereza. Intambamyi zo ziriho, twoja ngaho ngo tudehe ngo nta mpambamyi ziriho nyinshi cyane. Intambamyi ya mbere ni kwa kudakunda imyuga. Nk'abantu bafise uburyo b'abarundi ntibitaho kugura iby'iwabo, iyo ni intambamyi ya mbere. Intambamyi ya kabiri intambamyi ya kabiri ni uko ata masoko turonka cyane. Intambamyi ya gatatu, amaminisitiri dutwara ntabiha agaciro amafuari n'ama exposition kugira yame aboneka uko iminsi igiye yitera. Nk'akarero mu bindi bihugu kirashaki vendredi samedi dimanche harabaho ikintu bita shop. Nta muri musée viva abartiste bavuye mu ntara bagakoranira ngaha bakerekana ibyo bahinguye, hakaba hari nk'abaguzi baza kubigura n'ababirangura. Mu bindi bihugu ibyo nibwo Rwanda zo rutaje imbere abandi, bigatuma n'umuntu wo mu Rutana, mu Ruyigi, mu za Cankuzo atari ubwo nyene bavuga ko bahinduye intara turabimenya neza, ashika ngaho i Bujumbura akaza kudandaza ibintu byiwe kandi akabidandaza agatahana amahera. Urumva ko amahera aca asahiriza umukozi muhira, agakora igikorwa yari kuburamo amafaranga aco muhira, bigatuma urwaruka rudahurumbira igisagara cyane, ruhumbira akazi. Akamuntu batera nyine n'irya jambo ntihagaze ko kubanza gukunda ibintu by'iwacu. Ngira akarero wabonye abana b'abakobwa bariko bariga ama université, yiga université ariko arakora akazi. Mu gatondo abyuka aza ngaha aje kwiga, hageze ku mugoroba akaja kwiga ibyigwa yerekeranye n'amashuri, yiga kaminuza. Uyo sumwe hari n'abandi benshi nakweretse, n'undi yahejeje medecine ariga araheza aronka diplome, ariko kubera yakunda art n'ubu niko kazi akora. Tetete irashobora kuzoshinga farumasi cyangwa agashinga ivuriro ryiwe, ariko abikuyehe muri art. Kukamunotera rero nka leta yoshigikira urwaruka rwose rugahurumbira imyuga gusumbya guhurumbira ibindi bikorwa cyane cyane. Urabona mu bisata bidutunze mu gihugu icy'uburimyi nicyo kiza imbere. Muri bwa burimyi rero nk'ubu ari imigambi yo gushinga amakoperative, biroroshe gutegura urwaruka ruri hagati mu gihugu rwahishije amashuri cyane cyane nibwo mfatirako kugira ngo utegure urya bene wabo bahurumbira imyuga. Ati bayihurumbira gutse? Nutanga akarero nk'ubu je ndongoye koperative y'abanyamyuga mu gihugu cy'u Burundi. Nta ntara nimwe tudafisemo abartiste n'abartisa, nta ntara nimwe tudafisemo urwaruka ruhejeje amashuri n'urukiri ku mashuri n'abatize amashuri. Abo rero bisaba ko bashigikira cyane cyane aya makoperative ariko rashingwa n'amashirahamwe, bakayagendera bayabaza ibibazo afise bahura nabyo. Ababayeri bari ngaha mu gihugu arabusanga avuga ngo je ndafinansa mu gisata kanaka, bakamubanza aho yatembereye kugira babaze ingorane. Usanga henshi bakoresha imiryango. Ikinkuramutima gikomeye cyane navuze kugira ku makoperative, urugwaruka rero rugiye kwiga iyi myuga kugira leta ibiha agaciro nabo bagibone ko ari akamaro gakomeye cyane. Yogwiza amasoko, kagwiza n'ingendo zo kugendera bajya abantu bariko barabyiga, kuko baca bashigikirwa, kabona ko na leta bashigikiye, bajya bakonseye criturel batwara intara, batwara ijya myuga, bakababaza neza by'ukuri abartiste bafise mu ntara, mu makomine, mu mitumba, biciye muri ya makoperative navuze.
aho bizotuma ugwaruka rukunda imyuga cyane gose, bitume n'aburwaruka rudasubira guhurumbira ibintu byo kwirukira mu bisagara, ruze kubikorera iwabo mu mihana. Hama hagwizwe ama exposition, amafuari n'ingendo zo hanze kuja kubirata hanze mu bindi bihugu. Murakoze.